mu Rwanda hari lige riteye ubwoba casubira mu Burundi ndiyungunganya muko kwiyungunganya camba ndavuga ati sinosubira mu Urunani. Mu Urunani hariho competition ikomeye cyane kandi haragoye, niho naciye nkina muri Muzinga. Ubudasa buri kukungene ubu basigaye bagira basket nk'umwuga, bayigira nk'umwuga mugabo urabona abana yuko ntibarabitahura yuko ariko kazi kabo. Muga kera naho ntiwari umwuga, kwari gushaka kugira umenyane n'abantu, ejo hirya y'ejo ishure urihejeje uronka akazi. Basket yigeze ikintu ca mbere kandi numvise komite shasha igishira imbere nuko tutarabona ikivamwo n'ama infrastructure. Nukuri hatabonetse ibibuga tuzoguma hahandi nyene. Ica kabiri kugira basketball itere imbere ni n'ama formation y'abaentraîneurs. Nitwa Muzinga Patrick, nkaba ndi mu basketteur. Narakinye ubu ndimumenyereza imyaka irenga 15. Muri uyu mwanya menyereza umugwi wa Lezipo, ubu twagiranye ibihe vyiza muri uyu mwaka. Je navutse umwana nk'abandi, navukiye mu Nyakabiga, hama mu nyuma twagiye guhura na basket twimukiye mu Jabe, aho hari muri 91. Muga ntitwagiye directement muri basket, turazi ko abana baba bakunda football cyane. Ku mashuri twakina football no mwibarabara mu Jabe batarazana amapave, niyo twakinira football. Sinagiye cyane kubera basket yaciye dutwara ni bimwe vyo kw'ishuri, hama mu nyuma mukaca muhura na basket ya 13 ans. Twirirwa ku kibuga tuvuye kw'ishuri, twijawe n'abakinyi benshi twakinanye, twabana hamwe. Mu nyuma twakinanye no mu Urunani ku B A kubandanya, kuri 13 ans urumva ko twahuye na basket. Oya, twebwe ntibigeze batubuza gukina umukino n'umwe, gusa kubera amashure primaire secondaire barabaye nyene ubijera, sino abavyeyi bari free. Football nakubwiye ko atari cyane, zari zo ku mashuri, hama utashe muhira après midi twaba à 10 pas ya terrain, turahura na basket n'abagenzi bacu bose baba bari muri basket. Urumva uri umwana nta yindi shwa, comme abavyeyi bataba bariko barakudirija mu zindi nkino, uri obligé yo kuja aho ubona hafi kandi ivyo ukunze biri hafi, ariyo basketball. Twabanye nka generation yose yariyo mwijana. Ico nico ciza novuga aborganije igisagara ca Bujumbura bakoze ciza. Amakartier yose yabayeho kera nko mu 80 ndibaza yarafise amatere ya basket. Nko mwijabe hoho twe twakuze dufise tere zishika 3 ndibaza ntihenze, yo muri quartier 3, yo muri quartier 1 yaje mu nyuma, niyo kuri Sefa yaje kera. Nyakabiga uko nyene ndibaza kuri SOS hari ikibuga, hari ikindi kibuga caje ku Ngoro mu Nyakabiga, mu nyuma nuko bahubatse eglise. Urumva muri ville parquet entente, hariya kuri Tempete, urumva ibibuga vyari ahantu hafi na hafi. Nico kintu novuga noshimira aborganije igisagara, kubona bashize ibibuga ahantu, kiretse amakartier mashasha niyo maze kubona ubu
tabibuga bihari kandi ni handicap ku bajene cyane. Mwijabe nagira ngire n'akaryo okaziyo yo gushimira umutamu batibuka cyane yitwa Mujeje yari pose volonté aradushira hamwe abajene, cyari igihe kibi, igihe après 93 94 abajene baratakara. Urumva yaratugerageje yitwa Mujeje aradushira hamwe n'abana biwe n'abana bo muri quartier benshi, twaragize icyo bita nase akadushira hamwe akadusaba amikare n'abandi bana bo mu ikambi abitwa ba Janu ba Petit, tugahura ugasanga abana barafite occupation, akadusabira n'utwamikare kuri CGS abakobwa bakuze tugahura. Urumva yarakoze ibikora inka, ni kumushimira cyane, mukaza muramwibuka no kumwibuka. Yarabaye mu arbitre, mu nyuma arabona yuko abajene bakeneye kubashira hamwe, aradushira hamwe aratugira sous-forme ya C, niyo yaje kuhinduka B y'Urunani mu bakinyi bose bavuye muri iyo encadrement ya Mujeje. Ego bari benshi bakina mu Urunani. Twe twaciye ubwenge, twakunze basket, tubona bakababa ba Midu, ba Leos, ba Jean Paul buke, bariho abamenere ba Jado, abo bose twarabarabirako ko mutari bwakure, baravuga ati je nzomera nk'urya, bikanka ukirefera ku wundi, ukiro twuva washitse kuri poste ya meneur, utangura kwifokasinga ku bakina meneur, ukarabirako, ukaraba IQ yabo. Cyane cyane narabira mu nyuma, naho yaje mu nyuma turakinana mu nyuma, hariho yitwa Blaise naramurabirako cyane kugira ndabe we yarafite ingabire na basket, je ko ari kurondera n'inguvu nyinshi. Urumva niyo narabirako cyane. Barakinanye n'abakinyi batari bake, yarabaye B iri organize, tugira imana duhura n'umucoach yitwa Aaron, mu nyuma twakoranye muri uwo mwuga wa coaching. Twarakinanye n'abagafisi, sinzi ko murabazi cyane, Higwa, turakina n'aba Ginobili gatoya yaciye aja muri AWL, n'abitwa ba Peyton Gishigishi. Yari ekipe nyene y'abana tubana hajya mu Ijabe, ni bake bava mu zindi quartier. Urumva Urunani twari famille, ababanyi za Noe za Bonane wasanga turi kumwe. Urumva yari ekipe nziza. Tugira imana Aaron aradufasha, ari kiriri, tukava mu Ijabe tukamusanga iyo ari, akadufasha akatuantrena, arose umwanya akamanuka akaza kudufasha mu Ijabe. Urumva byari ibihe byiza, byari ibihe biryoshye cyane. Muri B urumva izo encadrement za Mujeje zaragiye gushika muri 2001 tuja muri B Urunani, gushika muri 2003. Urumva amashampiyona abiri, bakakurungika kwiga muri internat, ugakina ruguru umugabo wa même temps ukina muri B yonga, bigatuma wevuriwa ningora n'ingoga. Hama muri 2003 niho bashiye, ndaja muri A, sangayo ba Blaise, sangayo ba Fanny Garnet, Alexis coach sinzi ko muzi, yari yamaze kuja muri Les Amis. Byari ibihe byiza, turi kumwe bose, abo benshi twari muri famille imwe, twari mu Ijabe, la majorité y'abakinyi b'Urunani. Urumva wasanga turi hamwe, nico gihe cyiza twisanze mu Urunani. Yego nta muntu sinibaza ko ari umukinyi n'umwe yavuye muri B aja mu Urunani A, kiretse Blaise ndibaza niwe yashitse afata ritme, abandi barinda kugwana, barinda kurondera ikibanza, ikagufata nk'umwaka urikira ugasanga urakinye. Sino abo nzi bose wasanga ari kugwana, kandi ivyo
ekipe ikigiriramwo inyungu kuko haba harimwo competition ikomeye cyane. Muri ekipe A narakinye imyaka ishika 4 canke 5 kuva 2003 gushika 2007. 2007 hari umukoca yitwa Kebeje, yitwa Desire, yarose amahirwe yo kugira contact mu Rwanda muri ekipe yitwa Marine, yari Gisenyi kuri frontiere ya Congo. Aca araduhamagara aravuga ati muri interesse, yatoye jewe, atora n'uwitwa Johnny muremure sinzi kumuzi, atora n'uwitwa Kadafi yakina muri New Star, atora n'uwitwa Bukebuke Frank twarajanye nawe. 2007 turagenda mu Rwanda, twiga kuri university yitwa ULK yari mu Rwanda, campus yari Gisenyi. Turagira ibihe byiza naho. Ibihe byiza ni byinshi. Ni ekipe twari hamwe cyane, twaramana mu bisanzwe. Abantu mwirirwanya après midi mugarura soir muri entraînement, muba muri hamwe cyane. Ibihe byiza bya mbere nahagiriye nkishika muri zari igihe hari ukuntu abaperezida bagira amapari. Twakiniye na Kemwe na Bakivunde, twakiniye umenga 1 million, hari muri 2004 gutyo. Twakiniye 1 million y'amahera atari make. Byari ibihe byiza, twagize 5 match turakina, badutsinda turabatsinda, mu nyuma turateba turatwara iyo 1 million. Cyari igihe cyiza cyane ntazokwibagira. Ikindi gihe ni sortie ya mbere twagize, zone 5 ya mbere twasohotse mu Urunani entre 2015 et 2005 i Nairobi. Uri umujene ushitse muri ugasohoka, warumva yuko ugiye mu bihe byiza, naho tutabaye ibibanza by'imbere. Byari biryoshye, twajyanye na Berkomeng ntihenze. Ibindi bihe byiza yari coupe ya Gisembe twatwaye Kigali, yari nka 2006 gutyo 5. Abo twari kumwe bazonyibutsa. Byari ibihe byiza cyane, benshi barabizi nyine twaryohewe. Tugarutse bakeneye baradutegera, antuka yari moma iryoshye cyane. Ibihe bibi nibuka umenga yari i Bururi twari muri championnat national, badutsinze twarababaye cyane. Bamwe bararira no kurira, antuka mwari abajene muri hamwe mukabona ni kweri kidutsinzwe, antuka na New Star. Antuka byari ibihe bibi byadushikiye. Nibyo nibuka, sino ibindi bihe twari turyohewe cyane. Naho bigoye bivana amaposte bakinako. Magaje nirabira kuri poste yanje twariko, ntibagiye Theo Domil yari kuri Mena, umukinnyi mwiza. Nawe twarajanye Nairobi, niho baci bamutora nk'umujene ashobora kubananya kariyeri yo mu academy Etats-Unis ntihenze. Mu nyuma yaragiye. Ubwa mbere Brest barakinanye 2 ans, acaragenda muri APR, acaza Theo. Antuka kuri poste Mena bakinyi mu nyuma haraje bahigwa bari impoza. Antuka bakinyi Blaise na Theo kuri poste Mena bari top. Nibo bakinyi wagumugwana nawo kugira ubarushe mugabo kubera ingabirano zitandukanye, ukabona yuko bari bo. Ivunde nawe ni kuri ariwe twacungana kenshi, warabona yuko akurusha. Hariho bari bafise uwitwa Sambo yarabakinira cyane, ba Medi bose. Mugabo kuri kenshi kugira umuntu muba muri ko muracungana,
canke mukina kuri poste imwe mugwanira ikibanza niwe ubona yuko ageze ku rwego rukuruta ukavyemera rero kivunde kuri mena c'était bien. Muri marine nahabaye kuva 2007 hagati gushika 2009. Umwaka wa mbere ntiwari woroshe kubera yari ekipe irimwo amanationalite atatu, abakongomani, abanyarwanda n'abarundi. Twari twagiyeyo mu nyuma twarahuye na Valence ari igoma nawe naraza araturojanya igisenyi turakinana. En tout cas yari competition, warabona yuko ari competition ku bantu mwahuriyeyo. Kiretse ba Kadafi ba Valence bashitse bimpoza ko bari kuri niveau nziza. Twari dufise amaposte kuri meneur. En tout cas twahuriyeyo n'abakongomani bakomeye cyane. Umwaka wa mbere twagize amahirwe yo kuronka umwanya ukwiye gukina. Uri umukinyi uraraba igituma uteye volume ugakora cyane. Umwaka wa kabiri 2008 niho rero twace dukora turaronka ikibanza ciza, turaronka no muri championnat, turaba ba kabiri muri playoff nyuma ya APR. Turagira amahirwe yo kuja muri zone 50 à 10. En tout cas twagiye abarundi turi ku kibanza ciza kuko twari twarazaye na Muvunyi parfait yari yaje kudufasha. En tout cas ari equipe twiyumvanamo. Nko muri 12 joueurs nka Seti warabona ko ari abarundi bari capable, bikadutuma equipe igira ishaka. Muri marine nakinye championnat zibiri. Après canda mvuga ati reka nisubire mu Burundi kuko mu Rwanda hari ligere iteye ubwoba. Casubira mu Burundi ndiyungunganya. Muko kwiyungunganya camba ndaba ati sinosubira mu Urunani. Urunani hariho competition ikomeye cyane kandi haragoye. Niho naciye nkina muri Muzinga. Nagarutse usanga president Bujeje ari president acarasaba nkine muri Muzinga ndakinayo umwaka umwe. Muri Muzinga twarakinanye. Josue yaje mu nyuma nihenze. Hariho petit frère yitwa Fabrice twarakinanye muri Muzinga. Hariho ba Petit na Johnny yaciye aza, Johnny muremure. Haraza mu nyuma haraje na Bashebe mu nyuma natanguye gukoca. Mugabo twakinanye n'abakinyi bari muri Muzinga kera. Ba Shushu yitwa Shushu Menga. Abandi abapivo ba Herve nabone twarakinanye. Byari bihe naho Muzinga yari nyuma gatoya. Byari bihe byiza. Ibyo ugikina umubona yuko uzoba meilleur joueur umunsi umwe bigira umwuga mugabo ntuba wiyumvira ko uzoba umukoci. Gusa uriinspira ku bandi bakoci ingene babahanura amakonseil bababwira ingene babacapira. Mugabo ntiyumvira cyane ko uzoba umukoci. Je niyumvira kuba umukoci mpejeje muri Muzinga uyu mwaka umwe. Niho nabonye abana bo mwijabe bari babizi ba Nobel bande bagira babatware muri Mutanga. Niho niyumvira ati reka nanje ngira ico mfasha uyu mugwi wanje w'Urunani. Na kare twarabana twari hafi na hafi. Niho niyumvira yo gutangura gukoca B. Uvyinjiramwo kubera kubikunda mugabo nta experience ufise yo gukoca. Natanguriye muri B y'Urunani. Hari ntihenze 2011. Ndakoca umwanya muto. Niho abajure ba B baca baja muri Mutanga. Ndavuga ati aba bana ntegeza kubakurikirana kubera yari amatara ba Nobel ba Binana n'amatara meza.
niho naciye mfata umwanzuro wo kubakurikira muri Mutanga. Valentin yabaye perezida, ndabafasha, niho nasanze ari ibintu vyanje, ca dutsinda Muzinga. Iyo nari navuyemo, niho nyene perezida wayo yaciye avuga ati oya ushobora kuguma ngaho ngo udufashe. Niho naciye nja muri Muzinga imyaka ibiri kuva 2012 kuva 2013 gushika 2016 gutyo. Nja muri Muzinga twagize sorties zibiri, twagiye Nairobi dukina ijya military game, hama 2015 turasubira Kampala dukina military game nyene. Muhoho ntitwagize amahirwe yo kugira ikibanza cyiza, mugabo i Nairobi twari twabaye wa gatatu, byari ibihe byiza. Hama mu nyuma iyo myaka ibiri niho ekipe yitwa Jimkana, sinzi kuyizi, yarangomwe irambwira ati ngo dufashe, turafashanya 2016 jamwe Jimkana ibihe ntibyari byiza. 2015-2016 kini benshi Urunani bagiye, benshi bahinduye, niho rero Jimkana twagizanye ibihe byiza, dutwara playoff, ca tugenda gukina coupe du president ya mbere yatanguye kubaho Ngozi hariya Ibuye, turagira neza turayitwara, tukavyara ibihe bimeze neza. Oya yari kiri Jimkana yonyene itari igabura, niho après 2017 je ndayivuyemo, niho yaciye yigabura kubera je 2018 naciye ba mu directeur technique wo muri febabu nka 8 mois en tout cas inani yarashitse, kubera amabanga nakorera ruguru, niho rero Mbonerane Blaise yaciye asubirira comme directeur technique wo muri febabu. Aho narahagaritse gatoya ibya basket, niho rero mu Urunani Richard, imbere ya Richard bampamagara ati urashobora kuza kudufasha, rimwe rimwe nkagenda, oya nagenda rimwe kuri Aron, hama Richard aje aca barampamagara ati mufashanye na Richard coach, turafashanya tubagira ibihe byiza entre 2020 na 2022. Après 2022 niho itarahera, niho umugwi wa Jimkana warasambutse, hariho remesha na Jimkana, bampamagara ati turasubiye gukenera urashobora kuza, barampamagara ndagenda muri phase retour, ndasaba Urunani barandekura, turagirana ibihe byiza cyane kuko twaratsinze Dinamo muri playoff 3-0, en tout cas tuba ba kabiri, byari ibihe byiza biryoshe. Yego. Après 2022 mvuye muri Jimkana, urumva nagize phase ya retour na playoff, niho rero remesha novuga ngo abadversaire b'ama equipe bari bayigabuye, niyo yaciye impamagara remesha nagize imyaka ibiri nahone. Umwaka wa mbere twari tumeze neza, twabaye aba gatatu inyuma y'Urunani na Dinamo, ca dutwara ijya coupe d'Ero umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri ca tuba aba gatatu, kandi niho rero baciye bagomwa uwitwa coach Robert, baca baramuzana muri phase retour na playoff. Jewe mba ndarindiriye kugira contre iheze, niho umugwi wa Rezipo uyu mwaka uheze waciye ngomwa nabone turagirana ibihe byiza. Ubudasa buri kukungene ubu basigaye bagira basket nk'umwuga, bayigira nk'umwuga, mugabo urabona abana yuko ntibarabitahura yuko ari ku kazi kabo.
muga kera naho ntiwari umwuga kwari gushaka kugira umenyane n'abantu ejo hirya y'ejo ishure urihejeje uronka akazi. En fait kera twagwanira iryo shaka ryo kuvuga ati ejo canke hirya y'ejo menyekane hama kariyeri iheze ndonka akazi kurya canke uriya. Ubu naho n'umwuga mugira contrat bakaguha X monta mugari iryo shaka sindaribona cyane kiretse ku bakinyi bamwe juste uko ugize ishaka ukamenya akora akazi ni nk'abajya bakinyi ubona bageze kuri niveau nziza bagibe ni benshi nibajya bose uhora ubona. Hariyo amaformation nagize sinagira amahirwe imwe ya febabu kumvo izi canke ziriya ntibyakunze. Hariho na yindi formation tugeze kugira ngaha ya niveau 1 mugayo ntiyari ya fiba yari abaformateri bari baje kudufasha none narayigize. Izindi niveau 1 Afrique kwa kuvura umwanya kubira ruguru ukorera ruguru sinagize amahirwe. Basket ayigeze ikintu ca mbere kandi numvise komite shasha igishira imbere nuko tutarabona ikivamo n'ama infrastructure. Nukuri hatabonetse ibibuga tuzoguma hahandi nyene. Icya kabiri kugira basketball itere imbere ni n'amaformation y'abaentraîneur. Il faut yuko amaformation aba menshi. Uyu mwaka tukemvita umuformateur wa FIBA akaza umwaka urikira tugaforsa akaza kugira abana benshi bagira amahirwe yo kugira iyo formation. Utagize amahirwe yo kumenya uyu mwaka antuka umwaka urikira ntushobora kuyoberwa. Rero ico kintu ca kabiri noshimikirako. Ica gatatu ni n'amakademi. Amakademi akaba menshi kuba menshi naho bisaba uburyo cyane uburyo si kuvuga ngo mbona amafaranga. Uburyo ni equipment, uburyo ni imipira, basket ni imipira sino guhenda. Imipira nayo isigaye izimvye je nk'umucoach nshaka kugira academy ntavyo no kwishoborana. Il faut ko ndondera abacanke bari abashira hamwe uburyo imipira iki tujya tu equipment mugabo icambere gitangura n'imipira. Rero nosaba federation vraiment ishire imipira ama academy abe menshi hama ikindi ni organisation y'ama interscolaire. Organisation y'ama interscolaire est très important cyane kuri evolution ya basket mu Burundi kuko n'umwana w'uruguru ariko akinira muri interna azoza afise iyo connaissance ntoya ya basket ayibandanye. Hama amaze gukura atagize amahirwe aze kuyiraba. Urumva kenshi uza kuraba basket ufise notion ya basket. Urumva hoboneka izo equipment imipira cyane bakayitanga mu interna bakayitanga mu commune usanga hari hotel ya basket kuri centre kuri bureau bagakina. Ico kintu kiratuma basketball iduga ku rwego rurerure. Kera niho badutera inkuru ati muri Angola basket yaduze kubera no ku mutumba hari basanga hari umupira wa basket bagapfa gushuta atasima mugabo kakanoso ka basket kakaba karimo. Rero ico kintu naco ni très important. Hama ikindi no kugira komite ya febabu ibona iriko iraje hama basket nta nkeke izotera imbere. Ko turagushimiye. Murakoze cyane.